Rino babwira igihe habaye gufatwa kwa Goma na Bukavu habaye ibihuha nk'ibi biriko biraba uno munsi bamaze guprograma yuko Uvira yamaze gufatwa ariko si ryambira yaprogramye mu kwa kabiri yaraprogramye ko Uvira yafashwe mu kwa kane barabipromotinga nuno munsi yakora avuga ko Uvira yafashwe ariko badukurikirana twe twagerageje guca hirya no hino turafise abenshi baba ari ku murongo rugamba tuvugana turafise abene baba mu ivyo bice ariko tugera tubabwire yuko panike yabaye muri Uvira ituma Uvira avuga ko yafashwe nuko habaye kuna tutapenda zaidi Kirundo tuzadukunda Kirundo ibi nivyo abanyarwanda ja oya hatwoshi Kigali duteba ahari barabara rirerire uvuye Kigali ucuca twe twokwicara mu Kirundo uvuga winjiranye ngaho ucuca he aho ucuca za Bugarama ukinjira ni mu ntara za Kurenga ibishi Kigali birago kugira ushike Kigali ndinga uzi Bujumbura mugabo barafise nuko naho dushobora kuhinjirira kuko amakuru dufise nuko iyi kambi iri ngaha ikambi ya gisirikare aharaka anteni n'ubuzubona sinzi kubumona mu basirikare n'ibikoho n'amajimere sivyo aha niho bavuga ko bashize ngo ibintu zenya bikomeye none ababwira yuko iyi kambi barigeze kurasa ngabarasa kamanyora. So guys mumeze neza so turabakunda cyane aha anya mutubona ni Codido Black Musumeno ya promoter cyangwa John Mabu twageze aha ni he please guys aha ni he so ahantu turi ni ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda neza na neza ku mashuha hari amazi ashuha so hari inyuma mubona kajya gasozi mubona ni kajya inyuma ya Kamanyo mu Rwanda okay hajya ni Bugarama okay haya ni Bugarama mu Rwanda sivyo aha naho ni Kamanyora haji nyuma gatoya ni Kamanyora niho nzokwinjirira jewe M23 ari mu bigazi tuko turamubona M23 twamubonye so tuje ngaho kugira ngo tubereke ko situation imeze neza cyane situation imeze neza cyane no munsi tukuma dusesangure akanya gatonya cyane ndi kumwe n'abasesanguzi babiri naje ngira gatatu sivyo ndatangura mu bafu bwanje na Mr Codido Black tugishika ngaha ibi bintu bibona gute ibintu ikintu cyambere cyanezereye nuko ahantu hose twaciye ibintu bye bimeze neza abene igikori batuje mu mirimo bariko barakora urabona n'imirimo ahantu turi irashajije mugabo uravye ngaha kujya mu gihugu cy'u Rwanda urabona ko ari imisozi yambaye ubusa ni ku Bugaragu ibiti gusa hari ikintu je nkunda kuvuga sukwa nku Rwanda ariko tuze turavuga ibintu ko biri oya tuvuga je Rwanda ntirumera c'est vrai biraboneka nabivuze mu biganiro byinshi yuko u Rwanda rutamera ahubwo bashobora gusanga ariho gahinishiye aberi ko bivanye n'ukuntu imitumba mu Burundi shajije ugasura mu gihugu cy'u Rwanda harimo bitandukanye cyane na bwa bwiza babona bacimamanda nubwo twe twishike kuri tele biratandukanye nubwo twe tubona sivyo sasa ari ni promoter abenshi mwari mumenyereye ano makuru tuyabahera muri studio ariko no munsi byabaye ngombwa ko twishikira kuri tele ubu tuvugana ntambutse metero 5 za kuba ndi mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi ndazi yuko mudashobora kubona amazuming aho inyuma gitoye ko hari abasikere b'u Rwanda benshi cyane bako bagaragara ariko nta barundi muri ko murabona sivyo mu biti hariya barabonekereye ni benshi cyane bari hanyene muri zoom batuboneka bako barahari neza cyane sigura yuko iyi ari panike bafise bivanye n'ibihe paka nta umusirikare numwe ahari aje gukora iki byinshi agiye gukora twe twama mu kazi yani byerekana panike bafise ubwoba bafise bonyene kuko urabizi amakimbirane y'ibihugu amazimisi aho Rwanda ruciye mu mutwe witwa M23 ruko ruhangabanya umutekano mu karere uno munsi abanyarwanda bariko ravuga ati Uvira gafatwa ubundi buradutabira kuko bizo batanze inzira yo guhare tabara gutera mu Burundi neva nawe yarababwiye ati mukazokunda mukipenda Bujumbura mupasije Uvira tutapenda zaidi Kirundo tuzadukunda Kirundo ibi nivyo abanyarwanda oya hatwoshi Kigali duteba ahari barabara rirerire uvuye Kigali ucuca twe twokwicara mu Kirundo uvuga winjiranye ngaho ucuca he aho ucuca za Bugarama ukinjira ni mu ntara za Kurenga ibishi Kigali birago kugira ushike Kigali ndinga uzi Bujumbura mugabo barafise nuko naho dushobora kuhinjirira kuko amakuru dufise nuko iyi kambi iri ngaha ikambi ya gisirikare aharaka anteni n'ubuzubona sinzi kubumona mu basirikare n'ibikoho n'amajimere sivyo aha niho bavuga ko bashize ngo ibintu zenya bikomeye none ababwira yuko
iyi kambi barigeze kurasanga barasa kamanyora ego bageze kwa mu gihe bace haza indege za FARDC zirabarasa na barateramwo n'ibombe ngaha nyine aho Bugarama none babwira yuko amahamforo menshi yinjira mu gihugu cy'u Rwanda abavuye mu ikambi yi mu masaha y'umugoroba baba mu bice vyo ngaha barabizi uburyo binjira bajabutse Rusizi bakinjira mu gihugu ca Kongo guhungabanya umutekano tunababwira yuko ingabo zitari nke zinjiye ku musi wa hirya yejo ari nyinshi cyane bagomba kugirane gufata Uvira mu masaha atarenze 72 ariko nagenda babwire yuko 72 yamaze kurangira ubu naho bihaye Rokenzi ubu naho bihayita amatayiki bihaye Rokenzi nagenda mbona n'ubumwe bwa Burayi bw'abahagurukiye bisigura ko ubwo ntibo baba ariko babikora kodi kugira ngo biyahagure canke buvuga ati none bundi turaja he Kagame turabizi iyo ubumwe bwa Burayi burinze buhaguruka nuko ababonye kitagenda neza cyambere twomenya nuko ubumwe bwa Burayi burashigikiye inkotanyi mu mabe yazo ico turamaze kukibona kenshi uno musi inkotanyi zigiye mu kantu gashobora kuzikwegera ubumwe bwa Burayi burahaguruka mama barazana ibiganiro ewana barasohora amatangazo baravuga ati nyambi inkotanyi zasugereje Uvira igafatwa neva barazivye yababwiye ashobora guca tabira u Rwanda agatabirira ikigali sivyo aha rero inyo africaine ubumwe bwa Burayi maze inyo yakopeyene imaze kubona yuko ibintu bishobora kuba bibi cyane nyamba bavuze ati umugenerale wo mu Burundi arakaze cyane ko baranamutinya deje urabonye ko na Trump kunta mwubaha yamubwiye ati nyakubahwa y'icubaro gihugu cy'u Burundi sinzi ko wayibonye yuko yanabaye numwe mu bahaserutse gusinyaza amasezerano ya Washington kiani icubahiro cyambere yatweretse yuko yubaha neva sivyo yaramuhamagaye mu bandi ba president bose bo muri Afrika aramubwira ati neva ndagukeneye burya umuntu arinza gutumako aba yakubonye mu butwari budasanzwe aba yakubonye mu butwari n'ubutore niko two mu ndi tuyivuga cyane ubwizegwa kutagira umutima w'abana kugira umutima rugabo ivyo byose nivyo babwira niko bimeze rero umutima karaja Washington arasinya aja kuba yaravuze n'ijambo ryiza aho yababwiye ati igibizo gusinya amasezerano kibi no kutayashira mu ngiro ije ndazimage muri kwikana uno musi rero ico no babwira gisasa nuko inkotanyi zo ziteguriye urugamba mu gihe twe twibere mu bikorwa bisanzwe vya misi yose bafise panike ni gute umuntu yatewe atagira panike wateye akaba ari wagira panike tuvuge ko hari ikintu abantu bose bataratahura burya ngo Rwanda ngo rufise ngo bwuma bwo bwirinzi biki nibiki ivyo vyuma by'ubwinzi nitwamara kwinjira ntaco bizoba bigikora twamaze kubafatana ifasi tukinjira gusa ntaco bizoba bigikora kandi ndazi ko mu wundi natwe atahite tugaragara oya natwe turabifise bazotangara igisirikare cyacu Burundi ntigikunda gushira habona ibintu vyaje umunsi twoca twidugiza nka Skoy F Traniseng bazashobora tangara ngo ni ngo bayikuye nakantu twibitse urumva kandi ushobora kubatangaza uko nka abahinga baravuze ati hari umugano ngo ngo muzotangara batakuwa desi ko je ndafise akabazo ko dinongera ngo mbashake kukubaza bariko baravuga ko Uvira isugerejwe canke Uvira yoba yabahitombe kuvejo tubona kunyamakuru bitandukanye byahana hariya ariwe nkawe nk'umusasanguzi kandi usanzwe ubikora cyane kandi ubirimwo nikiye kintu wobwira abantu ko baradukurikirana kuko biboneka neza ko abantu bamwe bafise panique bamwe barakira amatelefone ngo mbega uracari Bujumbura ngo bigire bimeze tushaka tubabwira mbega ho situation ya Uvira pour le moment iyo bimeze gute nikiye kintu wobwira abarundi icambere no babwira igihe habaye gufatwa kwa Goma na Bukavu habaye ibihuha nk'ibi biriko biraba uno musi bamaze guprograma yuko Uvira yamaze gufatwa ariko si ryambira biprogramye mu kwa kabiri baraprogramye ko Uvira yafashwe mu kwa kane barabipromotinga nuno musi yakora ko Uvira yafashwe ariko badukurikirana twe twagerageje guca hirya no hino turafise abenshi baba ari ku murongo rugamba tuvugana turafise abene baba mu ivyo bice ariko tugira tubabwire yuko panike yabaye muri Uvira ituma Uvira avuga ko yafashwe nuko habaye kudahuza ko aba FARDC ndetse n'abawazarendo aho aba FARDC ibiturire bagomba guhunga baciye ku mupaka nyamba yitwa Kurumba sinzi ngene witwa bagiye gufata ubwato ku kivuko wazarendira abanki avuga ati nyamba mugomba guhunga nimusige ibigwanisho kugira ngo tubikoreshe nico cabaye habamwo kudahuza aribo baciye barasana nkuko vyagenze no mwisange nuko vyagenze muri make abariko baravuga ko Uvira yoba yafashwe kugeza ino sakiritse bayifashe mu nyuma Uvira ntabwira afatwa Uvira ariko nibiba ngombwa tuza turabababwira
Uvira bakayiproklama ko yafashwa ariko itarafatwa ariko naganda bababwire mwe mudukana ikintu kimwe Uvira ifatwa cyangwa idafatwa c'est pas la fin du monde kuko hajya ni muri Kongo ntabwo ari mu Burundi twe nitwaje gufasha abakongomani tukabona ko umengo ntibakeneye ubufasha tuzobareka twicungire ivyacu hama badusanze mu Burundi dukora ama action nkuko Sonexas yabigize rero abarundi ntibazobe desi bumvise ngo Uvira yafashwa nibisanzwe niho gufata kandi na Sonexas ntiyahakanye yuko Uvira ashobora gufata yababwiye ati mu gihe muzokunda Bujumbura muciye muri Uvira natwe tuzokunda Kigali rero iyi none ko bagiye kuba babanyi bacu rero naho baba banyi batubaniye neza gatwa nta kibazo cyo twagiye muri Kongo kubufasha kuko leta ya Kongo yadufasha ubufasha muga tugiye kubafasha twabona umengo sivyo barimwo turashobora kubarekera ubufasha tukabwigumiriza kwanza tuzoba tubukeneye rero byoba bibi cyane mu gihe Uvira yofatwa zino nyeshamba zikaba guhungabanya umutekano w'igihugu mugabo nizahafata nizihungabanya umutekano w'igihugu nta kibazo na kimwe tuzobana kabisa reka tugushimira cyane Kodi dushimira abantu bose bakora dukurikirana utarakora subscribe like share comment nabikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane turabona tuba amakuru ya update kugira ngo dufashe abantu kumenya cyangwa gutahura ibiriko biraba cyangwa situation iriko irapasa uyu mwanya turabakunda cyane.